c'Imana mwaje kubashigikira muri uru rubanza. Mwese namwe birangi nimusanga umunsi mukuru mwiza w'indagano n'ubupatirwa mw'ibanga ry'ubusaseredoti ku rugero rw'ubupatiri n'ubudiyakoni. Bafurera bene Pawulo, ku munsi nk'uyu kandi si mwe mwenyene n'abandi ariko babigira, ni mwebwe mwama mwitorera ijambo ry'Imana, mugomba kuzimana igihugu c'Imana, mukaritora kuko mwebwe nyene mwamaze kuryinovora rikabaryohera, mugashima rero ko mwobisangiza n'abandi. Ni gake jewe nshinzwe kubisigura, menya icabatumye muridutorera, ariko ndarizirikanye n'amasanga amajambo yose aryoshe, ku buryo uwogomba kwinovora yose yohava abibagiza ko hari n'ibindi bikurikira kandi navyo nyene biryoshe. Bavukanye mwese, nko muri iki gisonga ca mbere urumvise ingene Pawulo mweranda atubwiye ati nimwihereze kandi muhereze imibiri yanyu nk'imbarwa nzima nyeranda kandi ishika Imana kunyota. Ati uko niko mwoba muyikoreye kubw'umutima. Ati kandi nimureke kwigana imigenzo y'iyi si. N'amajambo y'inkoramutima. Umuntu w'umukristu yabaye ikiremwa gishasha akinjira mw'isi nshasha, ico abwirijwe kwama yitwararika imbere ya vyose ni ukwihereza wese, cane cane imibiri yacu tukamenya kuza turayihereza Imana. Tukamenya rero kuza turihereza Imana, tukayihereza gushika no ku mibiri yacu, kuko niyo ikunze kuduhumisha, naho tuzi yuko byose bikomoka ku mutima. Ushoboye kwihereza wese gushika no ku mubiri wiwe, burya niwe ashobora kubera Imana ishikanwa rishimisha, kandi niwe ashobora no kumenya kwirinda imigenzo y'iyi si, mu gihe abandi bose bagira ngo ni ukumenya kubaho nk'abandi. Ariko ushoboye kwihereza wese gushika no ku mubiri wiwe, niwe yitwararika nyabona ingene yoba intangarugero kuri iyi si, kuko nanone kuko ibanga ryacu ry'abakristo tubwirijwe kuba umunyu n'umuco w'iyi si. Si iyi si ibwirijwe kutumurikira, kuko yoyo yibereye mu mizima myiza yayo. Ntitwagomba ko tumurikirwa n'iyi si, ibyo bahaye bagira ngo ni kwiyadabuta. Muraze mwiyadabuta muzosanga mwiyadabuse ku mizima myiza, kandi bizotugora, kuko isi ibuze n'akamuri na gatonya, ikaguma izimagirika gusa, sinzi uzohereza. None ni bande babwirizwa kuba ako kamuri? Ni mwebwe, ni twebwe, ni cane cane mwebwe abihebeye Imana,
kuko muba mutorewe ibanga yuko no ku buzima bwanyu, ubonye ubuzima bwanyu, bwari bwavuze ngo n'ubonye imyambaro yanyu yonyene abwirijwe guca amenya agira ati aba bantu si abasanzwe, hari icyo bagomba kutwigisha, kumenya kwihereza gushika no ku mibiri yacu. Pawulo mweranda arongeye araduhanura ngo ntihagire uwishyira hejuru ngo yishime, kuko twese mu byo dushoboye byose turi ba magiriranire, kuko tumeze nk'ingingo ku mubiri, n'abo zose zidakora kimwe, zose ni nkenerwa, kandi umuntu aza kubibona iyo atanguye kugira iyo abuze muri izo ngingo. Naho kuba ari urutoke rukomeretse, niho uca ubona yuko bwa bundi urutoke n'ikintu gihambaye, kandi dufise intoke 10. Ingingo zose zirahambaye. Niko rero tumeze kuri iyi si. Ntihakagire uza kwishima ku bandi ngo niba arakatabonetse, nta n'umwe ariko atabonetse, canke mbere twese turaba katabonetse mu maso y'Imana, mugabo ntawoza kwishima ku bandi. Rero kwicisha bugufi niyo nzira nziza, niyo nzira y'ukubaka imibano y'urukundo n'ubweranda, kurya ukurangura ico yashinzwe, arivyo bituma ingingo z'umubiri zigira umubiri mwiza. Pawulo arongera ati nimukundane nk'abavandimwe, umwe wese arushirizeho guha icubahiro mugenzi we, ntimugire uguhangara mu mwitwarariko wanyu, mwamane igishika mu mutima, mukorere umukama, nimunezerwe n'ibyo mwizigiye, mwigumye mu bibagora, mwizigitire mu bisabisho. Impanuro tubwirijwe kuza turazirikana ku munsi zikatubera nk'igitabo cyangwa cuguruye tukaza turasoma, umwe wese aragisoma yiroresha ko, mugabo kandi tukaza turabihanahana hagati yacu kugira ngo bishobore kutwubakira imibano myiza. Bavukanye jewe numva muri izi mpanuro Pawulo atanze harimo inyishu no ku kibazo uyu muntu wo mu nkuru nziza, harimo inyishu z'ikibazo uyu muntu wo mu nkuru nziza yabajije Yesu, kuko ayo majambo batubwiye burya ni inyishu Yesu yahaye abigishwa biwe, abikuye kuri wa muntu batubwira yuko yaje arirukanka imbere ya Yesu bagapfukama ati mbwira ico nokora kugira ngo muzeneze nshike mu bwami bw'ijuru. Aya majambo y'umuntu nziza nico yafatiyeko. None muri izi mpanuro Pawulo mweranda duhaye, ndumva harimo inyishu ku byo twumvise umuntu, ku byo tuzi uyu muntu turazi ko yari atunze, mugabo yarumva ko hari ikibuze kugira ngo ubuzima bayeho buryohe gusumba, mugabo na cyane cyane kugira ngo azashobore gushikira ubuzima bwuzuye butaba bwica umuntu mu myanya y'intoke. Umuntu uhereye nk'aho akamenya ko yari atunze byinshi kandi yari azi icyo arondera, aca atahura ubwa mbere ko amatungo atamara inzira ishikana mu buhigwe buhoraho, kuko ngo yari atunze byinshi. Iyo rero amatungo yokabaye ari inzira ishikana ku buhigwe, nta kindi yari kuza kurondera kuko yari asanganywe byose. Noneho Yesu aciye avyunyura ati ahubwo uwishinze amaronko bishobora kumubera intambamyi yo gushikira ubuzima buhoraho.
neza twibuka ngaha ibyashikiye wa mutunzi bakavuga izina na wa mworo Lazaro bamaze gupfa. Biraboneka ko umutunzi akiri ku isi, amatungo yari yamuzibye amatwi n'amaso, ahava yisanga mu gaheza kugura ubugingo bw'ijuru. Igitangaje muri iyi nyigisho ni uko tuzi ko mu bwuzure bwa mbere amatungo yafatwa bw'umuhezagiro w'Imana, kandi ntirakose mu bwuzure bwa mbere gusa, ntihabuze n'abandi mubyiyumvira gutyo. Mukiri mu bwuzure bwa mbere mukagira amatungo azohava bashikana mu bwami bw'ijuru ngo barahezagiwe n'Imana. Ubu dusigaye tugira ngo Imana yaguhezagije buringaniki. Muribagira yuko Imana ishobora kuduhezagiza amagorwa iyo tuyakiriye nka Yesu Kristo, kuko acaba isoko y'urukiza ku bandi. Murumvise ko Yesu mu nyigisho nibavuze atadidinganya ko umutunzi bizomukora kwinjira mu bwami bw'ijuru. Iyi nkuru nziza mbere nicyo yashimikiye ko umutunzi bizomukora kwinjira mu bwami bw'ijuru. Mu gusaba uyu muntu yari atunze ko yobanza kugenda kugurisha amatungo yiwe, ibyo akuyemo akabiha aboro. Yesu yagomba kumenyesha ko inzira y'ubuhigwe bw'ijuru aje kurondera imusaba kwimatura ku byo afise uko bingana kose, kugira ngo ntibibe ari byo bibandanya bimuganza canke bimukoresha, abone kuba uwitegereje ngo ashobore kumukurikira. Ikibi c'amatungo si uko ari amatungo, kuko umuntu wese yama afise ico atunze. Ikibi c'amatungo ni uko wibaza yuko utunze ayo matungo, kandi ayo matungo ariyo hava akagutunga, ugasanga nta bisaganirizo ugifise, ayo matungo niyo agufise, ku buryo udashobora kuyikura. Uyu muntu wo mu nkuru nziza mwumvise ko yarabutse umwidegemvyo kubera amatungo, ngo yari atunze byinshi. Utabanje kwimatura kuri ibyo byose wibaza ko ari itungo kuri wewe iryo ari ryo ryose, kuko ntimwibaze ko itungo ari amafaranga canke ari amapropriete n'ibindi, amazu. Amatungo ari kwinshi. Kuri mwebwe rero muramutse mutewe iteka ry'ukwemera Imana mu gukurikira Yesu Kristo mu bufurera bwa bene Pawulo no mu mabanga y'ubusaserdoti busuku, Yesu agize ati nimwemere muhebe ibindi byose, mwihebe na mwebwe ubwanyu, mukunde ndababere itunga ryanyu, niho muzoshikira ubwami bw'ijuru, mbere mugashobora no gufasha abandi gushikira ubwami bw'ijuru. Bavukanye mwatumvise abigishwa bamaze gutahura ubukari bw'iyo nyigisho nshasha ya Yesu, barumiwe. Hamwe umuntu agira ati weho ntuje, ngo batangura kubazanya bati usanga biruko nindazoharokoka. Yesu ati humure, ntawe ushobora gushika mu bwami bwa Data kubw'ububasha bw'umuntu wundi, ni kubw'ububasha bw'Imana. Kubw'abantu ntibishoboka, mugabo nta kidashobokera Imana. Ngira ngo ku mutima Yesu yagira ati none rero ntimwibuka yuko na Sara ari Sara ageze mu myaka yari agezemo, yahavuye agasaminda akabyara umwana, kandi akibasha byari byamuburiye. Ati nta kinanira Imana. No ngaha hari inyigisho ikomeye cyane ku byerekeye ubwihebye bwacu. Ntihagire uwinjira mu bwihebye yishima ngo arashoboye canke yizigiye ubukomezi bwiwe. Nimwinjire mu bwihebye mwese muciye bugufi,
mume mwibuka ko Yesu wenyene yamaze gukurira inkoni ku gishitsi abiwe ati tutari kumwe ntaco mwo kwishoboza. Ntanavuga ati tutari kumwe muzoshobora bike, agira ati ntaco mwo kwishoboza. Bisigura rero ko ivyo byose twogomba kwikorera twenyene tutari kumwe na Yesu nta gaciro bifise mu nzira iroresha mu bwami bw'ijuru. Kuri Petero yasa n'ugutewe agahinda nubwo gukurikira Yesu waje guheba byose ari uruhombo, Yesu nawe nyene aramuhumurije ati hanyuma nyabona inyungu muri ubu buzima, ibyo muhevye murabironka mu bundi buryo inshuro ijana, kandi mu buzima buzokurikira muzoronka ubuzima buhoraho. Ngaha ikibazo kinini kiguma ari iki c'uko urugero tugezako mu kugira ico duhevye nirwo rugero tugezako mu kugira ico twungutse. Nitwaheba ubusa kugwiza n'ijana uronka bwa rusanye. Urugero tugezako nirwo rugero tugezako mu kunguka. Ubwo none ntabwo ibyo twahevye twama ducambirwa kubisubirako kumbe bitanagishoboka, kandi mbere bamwe ukabona ko babisubiyeko mu bundi buryo, bibaye ko aho kunguka tuzohava dusanga duhomvye vyose. Ivyo gukurikira Yesu rero mw'ibanga ryo guhebera Imana ni ivyo kwitondera, kandi umuntu akama abiragiza Imana kuko kubw'amagara y'abantu ntawo vyishoboza. Nimusabe Imana rero ibafashe kugira amatungo yanyu yose mwihebe vy'ukuri gushika no ku mibiri yanyu, ntimuhebere Imana imitima yanyu gusa, gutyo niho muzokumva muronse incuro ijana ivyo muhevye no ngaha kw'isi, kandi mukazotorana ubuhirwe bw'ijuru. Pawulo Mweranda, umuvunyi w'umuryango, nababera akarorero keza. We yihebeye Kristu gushikaho ahasigara yiyita umuja wa Kristu, kuko yemeye kumwegukira wese ataco yisigarije. Namwe nimwegukire Kristu nka Pawulo, gutyo mubabatumwa nyabo